Mwakoze kuba muri benshi mwashimye gukurikira ibiganiro vyacu kaze murano makuru tubashikiriza tukayahera ku ngingo nkuru ziyagize leta irakwiye gufata mu minwe ikibazo kijanye n'iduga ry'ibiciro vy'ibintu vyankenerwa turabashikana muri zone ya Buterere aho abanyagihugu bahaba bavuga ko bariko barananirwa kubera ubuzima buzimvye turabashikiriza nico imigambwe FNL na Kodebu ibivuga ko murano makuru Chanjo Amisi umuririmbyi w'umurundi aramaze imyaka 28 ashengeye mu muziki wiwe yashira imbere ivyiyumviro bihagaze mu gukunda igihugu guhayagiza umukenyezi no guharanira agateka kiwe n'ibindi murabikurikira mu buryo buramvuye mu kanya. Dasubiye kubaramutsa abanyagihugu baba muri zone ya Buterere ni mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura bavuga ko bananiwe n'ubuzima kubera ko ibiciro vy'ibintu vyankenerwa biguma biduga akarorero batanga nakibiharage vya kinure uno munsi bigugwa ibihumbi 3,800 mu kwezi guheze vyari ku mafaranga ibihumbi 3,100 bagasaba ko leta yotora inyishu y'ico kibazo. Iro ni birebire cyane biratugora gusuma ku buryo bw'uko abapfasoni nkatwe uja mu isoko ugashaka no gutumutwe ugahangayika urondera ikintu sumwa kubera ibiciro biduze ukabura. Iki gitunguru ni noti y'ijana. Ubona ubuzima twavuga yuko bushemeye gose. Ikiro cy'ibiharage kisige kigugwa ibihumbi 5 ibiharage bavuga ngo birabona. Ikiro cy'ibiharage vyahora vyitwa Kirundo kigeze ku bihumbi 3,200. Ese nk'ubunya nk'utunza abana 5 bangahe ubona ubuzima tubayemo ubona ari gute? Kuvyukuri nitwovuga ko bushemeye cyane kabisa ni badufashe baduhagurukire. Imihanyi 5 ni kilo icatanu ama ikiraya 2200 ikiro. None gute none ikijumu naco arico nirimira ngaho igihanga ikiro 10 ikijumu 2250. None babona yuko tubenga Burundi bwacu tugende. Turafise ingorane ziri muri iki gihugu. Hariho inzara ikomakomeye. Ibintu tugura biratuzimbye cyane gose. Nukuri abana bamwe bararara n'ubusa kubera ibintu bizimbye cyane gose. Kiro cy'umuceri cyo kiri ku bihumbi 5 udafise ntojya. Agitavuga cyo n'amavuta ikiyiko kimwe. Nico tugura nyene ku mahera igihumbi. Nta namazi dufise. Ibintu n'ivyisi nta n'ikintu na kimwe kitazimbye ngaha mu Buterere. Maburagoye ku by'ukuri. Imana ishimwe kwene. Ibintu tugiye kurangura abanyagihugu turidoga. Abandi bakidoga ngo turabazimba. Nk'ubumvuye kurangura izi spaghetti. Zahora zigugwa ibihumbi 30 n'arenga inusu. Nk'ubu urabona ndayiguze 35 n'amajana 5. Nk'ibiharage vyo byabaye ndasa ahubwo. Hamwe ngira ikibagiye cyo ngira ni nk'amakara. Amakara yo harabavye. Hari umuntu numwe yoshaka kugura ibiharage abona ko byaziyenje amakara byose byarabaye ndase ntari kintu na kimwe wodandaza ngo kintu ngo kironke inyungu canke cyo dusaba leta nuko yoraba ikorohereza abanyagihugu kugira ngo umuntu arabe ko yofungura akaryama. Umugambwe FNL bibaza ko hoba hariho abagwiza tunga n'abategetsi bikika inyuma y'umwimbo wabonetse mu guduza ibiciro. Jacques Bigirimana urongoye avuga ko bidatahuritse ukuntu umwimbo woboneka ku bwinshi ariko ibiciro ku masoko bikabandanya biduga. Asaba leta gukora ibishoboka kugira ivyo abanyagihugu bakeneye gusumba ibindi biboneke bitagoranye. Biradwagaritse umutima gose kuko leta yarakoze ibishoboka irashiramo ingufu cyane mu guhimiriza abarimyi mbere bashaka umukuru w'igihugu bwiwe arahaguruka aratanga karorero
ahatahora harimwa mu rufunzo mu biti mu bisinde hose ubu nibiterwa none ko ivyo bimeze uko isi ndimwa ikaba yariyongereye tukaba tuzi yuko n'umwavu utabira iyo si wabonetse uhari none habuze iki ngo umwimbu usubira inyuma ugera ku rugero rungana gutya ku buryo ibiciro by'ibidandazwa biduga kugera kuri no rugero mu byo abenegihugu bagize imisi batubwira aho tugendera mu gihugu cyose canke abadusanga ino baza kutubwira amagorwa barimo baratubwira bati twebwe burya ntimubone ibintu biko biramera uko biriko biramera umwimbu wacu twawutwawe n'abanyamafaranga abakuru abanyamitahe minini bafashe amasi yose ndimwa imirima yose barayikumakuma barayitwara barayigura bakayigura ahandi bakahasaba leta ku buryo rero abanyagihugu bahora barima hahavuye haba hato cane abo bagwiza tunga abanyamafaranga abo bitangwa abakuru baba rero baca bagira umwimbu mwinshi mugabo abenegihugu bati none uwo mwimbu ko ari wabaye mwinshi kuruta wacu baca bawujana umwimbu wabuza gusokoroka ibiciro vyaduze dusaba rero yuko batwumva cyane cyane abijejwe bo tohoza ibi bintu turasaba leta yose ive hasi ikwirikiranire hafi ibintu vyitugwa ry'ibiciro vy'ibiribwa nivyaboneka neza bikagaragara yuko umwimbu ari muto bivanye n'ubwinshi bw'abantu bafungura canke n'isi ndimwa yoba yagabanutse leta yoce yirya yimare yemere ibifungurwa bijeva hanze vyinjire kandi bikugwe ko amatagisi ko nivyumvikana ingene imvura ikwiragwa neza umuceri ukaba utaragabanuka ibeye nivyumvikana ingene imvura yaguye neza tukaronka umwimbu w'ibigori mwinshi mugabo ibigori bikaba bikizimvye ntivyumvikana ntivyumvikana ingene imvura yaguye neza hanyuma tukaba tutagira ibiharage bikaba bizimvye. Kefa Nibizi arongoye umugambwe Kodebu wabona ko iryo duga ry'ibiciro ryoba rituruka hanini kwitunganywa ribi ry'ubutunzi bw'igihugu asigura ko atamigambi itomoye iboneka ijanye n'ivyoshogwa hanze ikindi naco kubwiwe gituma ubuzima buguma buzimvye ngo nitituka ry'amafaranga y'u Burundi. Twebwe twibaza yuko ibituma ibiciro vy'ibintu biguma biduga ubwa mbere nuko hariho itunganywa nabi ivyerekeye ubutunzi bw'igihugu itunganya nabi ryubakiye ubwa mbere ko nata migambi itomoye ihari yo kugwiza umwimbu w'ibintu dushobora cane gushorera hanze ica kabiri gituma ibiciro bishishikara biduga ni kubera yuko ifaranga ry'u Burundi ryataye agaciro cane ku buryo buteye ubwoba mukamuzi yuko ibintu bitari bike mbere harimo n'ibifungurwa vyinshi tubikura hanze iyo rero tugiye kurangura ibintu hanze tukarangura amafaranga y'agaciro twarosa zimvye canke tugasanga nta no mwimbuto ukwiye dufisana mu gihugu birumvikana yuko ibintu bica bizimba umuti rero suwundi nuko ubutegetsi bushobora gutunganya neza ivyerekeye ubutunzi bw'igihugu bukaduza umwimbu w'ivyankenerwa dukeneye mu gihugu n'ivyo dushobora gushorera hanze kandi n'umwimbu ubonetse canke amafaranga y'agaciro abonetse agaheza agatunganywa neza ariko imbere yuko ivyo bishoboka leta yoraba yuko hariho ibintu bimwe vyankenerwa igabanya ko amakori kugira ngo abenegihugu boroherwe kandi bibaye ngombwa leta ikemanga yuko igihugu kiri mu ngorane z'ubutunzi ikikemera ivyo bisabwa n'abafasha Burundi kugira ngo imfashanyo zisahiriza mu iterambere zisubire ziboneke.
Amakuru twabateguriye harabandanya ubukene bw'igitoro ngo biri mu bituma ishirahamwe Bisiko rijeje kwegeranya imicafu mu mazone 3 agize komine Mukaza ritabikora nkuko vyemeranijwe nibivugwa na Eric Ndamukiza hajejwe ubudandaji muri iryo shirahamwe. Ni nyuma yaho abanyagihugu n'abajejwe intwaro mu mazone ya Nyakabiga na Bwiza bamenyeshereje ko begeranya imicafu ariko ishirahamwe rijejwe kuyegeranya nirihace kugira rikureho nkuko vyemeranijwe. Nabo bihakana haragize igihe kitari gito hariho gucerwa gato bivuye kwikena y'ibitoro ariko aba dusanzwe turangurana umurimo muri iyo quartier ukorana neza barabizi kandi iyo twacerewe canke dutevye gatoyi turabibamenyesha mbere tukabimenyesha n'inzego zisanzwe zirongoye iyo quartier. Mu bisanzwe duhereye mu mizi ya kino kibazo iki kibazo cy'abantu bigaragara yuko bafise ubucafu cyazananye nuko n'umukuru w'igihugu yahagurutse mbere kane n'umufaso n'umukuru w'igihugu arahaguruka dushize ko n'umukuru w'igisagara aho abantu ibi bijanye no kwikoreza iyarara ku mutwe bamaze kubona yuko bariko baratuzwa hakaba hariho abantu batari bwigere bitabira igikorwa cyacu ngo basinyane amasezerano n'ishirahamwe dusanzwe turongoye akaba batari abantu bamwe batigeze bitabira ico gikorwa. Abo bantu rero nibuza gusanga none munsi aribo bafise ikibazo cy'ubucafu kubera batari bwigere bumva ako kamo. Uno munsi rero twibaza ko bariko barabibona batezwa kwegera abakozi bacu bari ku rubuga kugira ngo basinyane amasezerano. Hanyuma ikibazo kijanye n'ibitoro nibyo umukuru w'igisagara yari yavuze yuko mu gisagara ca Bujumbura bagiye kudufasha kugira ngo amashirahamwe yose akuru ubucafu aronswe ibitoro mugabo ntibyoroshe muri iyi minsi kuko no mu gisagara ca Bujumbura twagiyeyo iminsi itari mike tubaza ko ico kibazo bodufasha kugitorera umuti. Ikindi novuga nuko uno munsi umukuru w'igisagara yaraye asavye yuko daho dushitse bogerageza baba abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano imiduga yacu ijejwe gukura ubucafu bakayiha ibitoro mu maguru masha kugira ngo bihutire gukura iyarara riri mu bene gihugu. Mukurangiza n'amakuru tubamenyeshe yuko imyaka 28 irangiye umuririmbyi w'umurundi Canjo Amisi ashengeye ivyumviro vyiwe mu muziki yaharanira cane ivyumviro bihayagiza igihugu guhaya umukenyezi no kumuhayagiza mu mateka yiwe. Yaranaririmba urukundo ashimangira guhanura abigeme. Canjo Amisi yararonse n'ubushimwe butandukanye haba mu gihugu ciwe canke mu makungu. Mugenzi wacu Christian Xavier yashimye kubigarukako. N'umuhungu witwa Mfyisi Hussein na Asina akaba yavukiye ku musozi Shikiro mu ntara ya Ngozi. Akurira muri ico gisagara yiga amashuri yiwe makuru kuri College Don Bosco Iburengo ari naho yigiye umuziki akiri umuyabaga. Awigishijwe na cane n'uwitwa Amuri kaba yasanzwe akora akongera akagurisha imbabura. Canjo Amisi yakunze gushira ivyumviro cane mu vyerekeye imibereho y'abantu aho ahaya akongera agahayagiza umugabo w'ukuri. Yakoresha amajambo nkoramutima nko muri no ndirimbo nta cica nk'irungu. Niyibagiye na gato kuvuga urukundo rw'umuvyeyi mu karirimbo yise Muvyeyi. Canjo Amisi yaranaririmbye ubwiza bw'igihugu ciwe c'u Burundi mu karirimbo yise Ewe Burundi. Ewe Burundi ngira ndakuririmba, Ewe Burundi ucurara. Gushika ubu umuririmbyi Canjo Amisi
afatwa nk'umwe mu baririmbyi n'abacuraranzi b'icitegererezo. Akaba yashengeye mu ijoro ryo kuwa gatatu ushira wa kane ukwezi kwa Ndamukiza mu 1996 ahitanwe n'ingwara. Christian Savye bakoze na bagenzanje bandi bamfashije gutorokanya no makuru twabashikirije kuri no munsi. Reka ndabashimire kubona mwadukurikiye, ndabifuriza no kugira ibihe vyiza. Isanganiro.